Shalom shalom, turabahaye ikaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mwashaka kutwibwira abo muri bo? Yego murakoze cyane, nitwa Matayo Ntamahezi Mpoza vuye Uganda, n'umushumba w'itoro rya Holy Spirit Church. Turabahaye ikaze mu ishengero ryacu rya Spiritual Gravity Center. Mwotubwira ikibazanye ico abakirisu bo kwitega kuri mwebwe? Murakoze cyane, ikituzanye nta kindi no gutuma bwiza kandi byaranateguwe no kuri media muri ko murabibona. Gusa umuriro waratse ukomeje no kwaka, ugiye no kwaka, uzakomeza wake. Tubahaye ikaze kugira ngo uko abivuze muri iryo shengero ni muzakirikare kuko igikorane kizatangira kuwa kane. Ngwino Imana yonyine ibyemeza, iyo niyo topic. Ngwino yonyine igirite ibyemeza, kandi kuko utaje ngo ibyemeze ibyawe byarakunaniye, ariko irahari ingo ibyemeza. Egome niyo nyine igomba kubyemeza. Amen. Murakoze cyane, turabahaye ikaze.